rero ko gusambagura iradiyo narayisambaguye nyene yase kuvuga imirongo nshaka nje ndahane ahantu bita muri mission ndaturuna cyangwa ndazungurutsa nzungurukije numva umurongo uvuga indirimbo zitandukanye nizo nsanzwe nkiziki sanzwe menyereye kuvuga mwico kiganiro bari gubuhanuzi budasanzwe bari igitabo ca Daniel bakiga n'ivyahishuriye Yohana ivyo bitabo rero bariko baravyiga umva ni bishasha byari bishasha mu matwi yanje kuko nta hantu na hamwe nari bwavyumva. Wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ugikora aba ari ikora mu mirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagira umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Ndabaramukije mwese abadukurikirana ku ruru rubuga umuco w'isabato. turifuza kumenyana nawe umushyitsi kuri umucyo w'isabato zimutwa bande hano turi nihe kugira ngo tugendane twese. Ego murakoze cyane kibazo mumbagije hama ku mazina ni Zefania Ndacayisaba. Aha turi n'ahantu bita Musagara, ariko umusozi wa Rusasuma ni umusozi bita Gitanga, zone ni Gasibe, ikomine ni Matana, hama province ni Bururi, tukaba turi mu gihugu cy'u Burundi. cyane umusore Ego cyane ndi umusore. Tugiye kuganira na Zefania rero aje kudusangiza ubunararibonye kuko Imana yamuhamagaye kumutunganya, araza kutwibwira byinshi, ariko mbere yuko tugenda ducisha bugufi dusenga. Amen. Data turagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi no kutangaje byose. Turashimye ko kandi hari n'umwanya kugira ngo mwene data Zefania adusangize amutoranyije kugira ngo iyo nzira yanyuzemo Imana yamukoresheje ahari abagenda urwo rugendo nabo bakomeza kugenda, kandi turakurara kugira ngo tubone neza fashe n'abacyumvise. Amen. Zefania rero washimye ko tuganira ku Imana yaguhamagaye tumaze iminsi umusozi usa n'ubwa mbere twageze mu cyo gisabato n'umwaka ushize wa 2023 mu mpera zawo twari tuhari. Twumvise n'ubuhamya bwawe yuko ari we Mudivantisite wa mbere wageze ku musozi. Ese byagenze bite? Ukuntu wavukiye mu muryango umeze gute? Uzuza Imana se ukuri ku ijambo ry'Imana kwakugeze gute? Ego murakoze cyane ku bibazo mumaze kumbaza, hama ariko kandi reka nshima Imana ko muba muri ngaho no munsi, kandi ko mwahageze na mbere bona nubwo ntashoboye kumenya ko mwahageze ico gihe. Reka izo tubishimira Imana. Hama rero jewe kuba naramenye ubutumwa mbere, reka mpere ku kibazo ca mbere mwambagije ati mbega woba wahoze uzi Imana byawe bimeze gute? Mu mibereho yanje jewe narakunda gusenga, nubwo nari mu dini novuga ntirisanzwe ritemera ivyo twemera canke inyigisho bigisha atarizo tudasobanukiwe kumwe, nari umuntu akunda gusenga. Yego cyane, kandi nkuko gukunda gusenga ni ukuvuga ngo amasengesho yaba yategekanijwe na cyane cyane aho bita kwa Mungu, nayabamwo cyane, kandi aho bita kwa Mungu nkaza mpagarika imirimo nko kuruhuka, nk'uko itegeko ry'Imana ribivuga, nkamanzi yuko nagize iki ari umunsi wo kuruhuka. Ivyo byari mu mutwe wanje rero, ariko kubera nyene gukunda gusenga igihe kitari gito nyene ndabibamwo, ariko ngeze mu mwaka w'icumi w'amashuri abanza batangura, niho nahise ntora ibintu bimwe nsanga hari ibintu bitandukanye, ni ukuvuga ibijaniranye n'imyizerere nsanga biratandukanye. Ibyo sanzwe nizera, ibyo nari nsanzwe nizera n'ibyo mu ishengero ry'Abadivantiste nsanga biratandukanye. Amakuru wayakuye mu mwaka w'icumi ntabwo wisiye kuri musozi se? Mbo jewe nk'umusozi narahize,
guhera mu mwaka w'icumi ariko wabagaye kugira ngo amakuru agushika muri make niga mu mwaka w'icumi nabaha nyine kuno musozi ariko niga ahantu iyo hiyo ahantu bita Nyagihotora naha muri Matana nyine. Rero kuronka amakuru ajaniranye n'imyizere y'abadivantiste b'umunsi w'indwi, ikintu cyatumye ndonka ayo makuru kwabaye kumviriza iradiyo mu mibereho yanje. Uretse kera n'ubu nsanzwe nkunda kumviriza iradiyo, narakunda iradiyo cyane, narakunda gushira ku mirongo ivuga indirimbo z'ivy'Imana, apana zijya ndirimbo twita les chansons profanes, sinzi ko babivuga uko mu gifaransa, zihimbaza isi. Oya, nashira ku mirongo ihimbaza ivy'ijambo ry'Imana, ivuga ivy'ijambo ry'Imana, na cyane cyane umurongo bita Vyizigiro na Voix d'Espoir. Iyo mirongo nibaza ko abadukurikirana baza bayumva. Yego, abarundi barayumva cyane. Rero kubera uko gukunda iradiyo no gukunda indirimbo zivuga ivy'Imana cyane, natanguye nanje mu bintu by'ugushakashaka buhoro buhoro, narabigerageza basi naracokoza utuntu nk'iradiyo narashobora kuyisambagura, ko ndibuka barampaye akaradiyo gashasha papa mu gihugu ndagasambagura kose kose naragasambagura. Rero ko gusambagura iradiyo narayisambaguye nyene yase kuvuga imirongo nshaka, nje ndahane ahantu bita muri mission, ndaturuna cyangwa ndazungurutsa nzungurukije, numva umurongo uvuga indirimbo zitandukanye nizo nsanzwe nkiziki usanzwe wumva sanzwe menyereye, ariko se nazo zo guhimbaza Imana, nazo zo guhimbaza Imana. Rero maze kumva izo ndirimbo zitandukanye nizo menyereye, niko guca ngerageza ndabe ko umurongo wofata neza. Kumva ko nari nasamuye indani, nari muri mission, abantu b'abafundi bakora amaradiyo baca babibona. Rero niko guca wa murongo ndawugumizako. Umurongo renda ugumijeko nukuvuga ngo ndirimbo ziravuga ziryoshe cyane, kandi nza numva n'ubu bavuga ngo abadivantiste muririmba neza. Ubwo n'ubuhamya nama mpabwa n'abantu benshi, ibishinga ntaye nama mpabwa n'abantu benshi. Rero maze kumviriza izo ndirimbo, bazi ku iradiyo ntihaca indirimbo gusa, haraca n'ibiganiro. Haca n'ibiganiro. Rero mu ivyo biganiro hari ibiganiro novuga nyamukuru. Hari ikiganiro bita duserangure ivyanditswe. ese iyo radiyo waje gusanga ari iyihe? Ntabwo uratubwira iyo ariyo. Amaze kutubwira ko akunda kuyumvira Voix de l'Espoir. Ese iyo Voix de l'Espoir yashingiye ku idini? Yego, hari amadini shingiyeko. Madini ya Giprotestant. Madini ya Giprotestant. Hama uza kugwa ku indi radiyo. Yego. Irakuryohera. Ntazi niyo ariyo. Utazi niyo ariyo. Ibiganiro byayo bitangira kukunyura. Iyo radiyo wasanze ari iyihe? Yavugaga ko ari iyihe? Mbo iyo radiyo ni radiyo y'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi hano mu Burundi. hano mu Burundi. Yitwa gute? Yitwa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Warutangiye kutubwira iby'ibiganiro bya. Yego. Nagiye kumva rero ikiganiro bita duserangure ivyanditswe. Ikiganiro bita duserangure ivyanditswe cyashyikirizwa n'umuntu yitwa Jean Baptiste Ndikumana, n'undi yitwa Alfred Shimirimana. Ayo mazina sinzoyibagira kuko urumva cyarakuryoheye. Yego cyane. Nukuvuga mwico kiganiro bari gubuhanuzi budasanzwe, bari igitabo ca Daniel, bakiga n'ivyahishuriye Yohana. Ivyo bitabo rero bariko baravyiga, umva ni bishasha. Byari bishasha mu matwi yanje kuko nta hantu na hamwe nari bwavyumva. Muri Daniel nimba basomyeyo, hasoma ngo unuka bazoba ngo abanyabwenge bazogirane, uco bibona muri Daniel 12 ngo bazokwaka nk'inyenyeri. Amajambo nkayo nyene yaryoshe guse, ariko gusobanura cyane yaryoshe gusa nyene niyo majambo basoma. No mu vyahishuriye Yohana nimba bavuze bati umuhemu uhora harahamagara ati numva wese nahamagara ati ngwino, bumva ivyo gusa nyene hajya canka ati juru risha n'isinsha. Ivyo baravyumva nyene uko nyene, mugabo ubusobanuro bwimbitse wo mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana na Daniel ntabwo izene, ntabwo hari mawe na divasini ya Protestant cyangwa muri Katolika. Uretse ko hari abantu baba barize Bibiliya cyane,
kuko babamwe mwabajya bakuru bidini mwabajya baba barize bajya barabitahura baba bafite amakuru nubwo batabibwira abizera babo rero maze kumva ico kiganiro ndagikurikirana cyane hari n'ikindi kiganiro nakunda gukurikirana cyitwa zindukana n'Imana naco Pastor Celestin Nzindukiwe nayo nawe ene yara niwe wagitambutsa n'ubu kiracavuga kandi niwe ugishikiriza niwe ugitanga kuri radio Agakiza bagitanga rero byabaye ngombwa ko iradiyo mbandanye ndayikurikirana kuko urumva yaca ku indirimbo ziryoshye cyane kandi ikindi kintu catiye kintera amatsiko ubwo butumwa nari numvise ntahora numva aho rero baratanguye barasigura ibijaniranye n'isabato bakushiraho barasigura ibijanye n'umubatizo bashiraho barasigura n'iyindi myizere itandukanye y'abapfuye baja yego barasigura ibintu bitandukanye usanga hari byinshi cyane yego hari byinshi cyane nta nisobanukiwe umubati kumva n'ukuri se yego amasomo barayatanga umubatizo baratanze amasomo kweri nanje ndavuga nti ndemeye umubatizo reka mbere ngire ko ngira ngo ntanga n'isomo rimwe byankoze ku mutima gerekana yuko neza na neza umubatizo by'ukuri ari uwo kubizwa ndani mu mazi menshi isomo ribonekana muri ubutumwa bwiza nk'ubwanditswe na Yohana igice ni cya 3 umurongo no wa 23 yego mbonera havuga gute ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni ahitwa Ayinoni kuko aho hari amazi menshi Imana ihabwa icubahiro abantu barazaga bakabatizwa Imana ihabwa icubahiro urumva iryo somo naho buri kijuju urisomeyo naho butazi gusoma ohituta uca wumva neza yuko umubatizo bisaba amazi menshi aho ni kukijaniranye n'umubatizo n'andi masomo menshi arahari kuko Yesu yabatiza abigishwa ba Yesu babatiza kuri Yorodani amasomo aragwiriye ariko iryo niryo nashimye gutanga yego hama ikijaniranye n'isabato rero naco burya ni ikintu gikomeye cyane ati none byagenze gute kugira ngo umenye ko isabato nayo ari y'ukuri kandi mu masomo yako n'ubundi baruhukaga kwa Mungu kwa Mungu jewe aho bita kwa Mungu jewe sinaja gukora je nivyukira ku rusengero hama mvuye ku rusengero nkitembera kwibarabara canke nyine mu mihana niyagira n'abagenzi urumva rero isabato yati bayitahuye gute ivyo biganiro nyene barasiguye barerekana neza isabato icari cyo kari umunsi w'ikiruhuko amasomo aragwiri usomye mu itanguriro guhera rimwe gushikana 2006 ubona ibijanye n'irema Imana ko yaremye ibintu byose mu minsi 6 ikageza ku munsi ugira kangahe iyo usomye kandi muri kuva igice ca 20 kugeza ku murongo w'8 guhera ku murongo w'8 kugira ku 11 sinigwa ndavuga ngira ngo amajambo handitse kuko ngira byo hakora kwitwara umwana ni itegeko ry'Imana rivuga ngo muruge guziriza ku munsi w'isabato ndumva ko isabato iri mu mategeko y'Imana icyo ndavyumvise rero ndavuga nti none kugirizwa ry'Imana ugakuruka ku munsi w'isabato none umunsi w'isabato ikibazo rero cyama kihari nuno munsi kigora abantu benshi kumenya none se umunsi w'isabato ni vendredi ni samedi canke ni dimanche cyo kibazo burya kirakomeye ico rero nanje carambere no twaza no mu mico yacu Abanyarwanda bagita ku cyumweru dimanche abarundi bawise izina ryiza cyane kwa Mungu ngo ni ku munsi w'Imana urumva ko biza kugora bica biterujije rero jewe nagize maze kumva ico kibazo bariko barigisha Mane habwa icubahiro kandi ndanabashimira cyane baratanze ubusobanuro butari buke yerekana yuko isabato
ari aho twita kuwa gatandatu. Ivyo vyoca ngirako samedi, ivyo vyoca ngirako n'igitabo tubisangamwo kugira ngo vyorohe abariko badukurikirana babe nabo bokora ubushakashatsi bagende bavyirabire. Aho woye ni mu bwuzure bushasha mu njiri ntagatifu ya Mariko, injiri ijya nyene y'abakatolika ijya bakoresha. Ubwuzure bushasha ni igitabo c'abakatolika. Yego, ni igitabo c'abakatolika. Ni injiri ntagatifu ya Mariko niko babivuga kandi ko vyanditse igice cyaho ca mbere akarongo n'aka21 hepfo rero hepfo mu nsiguro y'amajambo agoye basigura Kafaranawumi igisagara n'ahantu handitse ngo nuko dusomere kugira ngo na rimwe nesoma mu Kinyarwanda ntaco hanyuma ndababwira ingene bimeze. Mariko rimwe 21 bagera i Kaperinaumu nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Bagera i Kaperinaumu. Yego. Hoho handitse ngo bashitse i Kafaranawumi. Yego. Ku isabato yinjira mu isinagoga. Yego. Bamuha igitabo ngo asome. Yego. Niko handitse. Muri ico gitabo rero hepfo gato. Muri ico cy'ubwuzure bushasha batanga ubusobanuro bw'iriso. Kira nkwereke Bibiliya kugira ngo n'abariko badukurikirana babibone. Nimba aha turi muri Mariko rimwe. Yego. Urabona utu tujambo tu twongeraho muri Bibiliya. Utubuye turaboneka. Ntabwo bari butubone cyane ariko bafite Bibiliya zabo. Babasha kubona ubusobanuro. Abari utuntu mutu. Utu rero nitwo bashizeho ubusobanuro. Nitwo bashizeho ubusobanuro baca basigura bati isabato. Iryo zina ryagena umunsi wo guhimbaza Imana mu Bayahudi. Yego. Waho rushika kuwa gatandatu. Yego. Aho ni mu gitabo cy'ubwuzure bushasha. Injiri ntagatifu yande ya Mariko igice ca mbere umurongo wa 21 cumanuka hepfo. Ico ni gishinga ntaye kimwe cerekana ko isabato ari umunsi w'indwi kandi ushika kuwa gatandatu samedi. Ikigira kabiri mbo sinovuga ngo nukwishira hejuru umugabo igifaransa naragitahura buke niga mu mwaka w'10. Yego. Kandi murabizi ko abantu biza wa mbere bakagira mu w'10 abatari bakiye kweri umuntu ageze mu w'10 igifaransa yaba kigerageza akatahura gikeyi canke naho kibicongereza abatahura gikeyi. Niga mu w'10 rero nacengira ubushakashatsi bace baturangira ikindi gitabo bita dictionnaire yitwa Larousse. Dictionnaire y'abafaransa. Nini ya rero apana burya butoyi kuko hariho dictionnaire butoyi kangana uku kitwa Larousse, hariho n'indi dictionnaire nini yego yitwa Larousse. Mwiyo dictionnaire usomye nacengira ubushakashatsi bwo gusoma ndaraba saba samedi meme vendredi cyangwa dimanche. Wita kuri iyo minsi narayisunze ndabe ico iyo bisigura. Yego. Ariko ijambo ahanini naciye novuga nafashe ku mutwe. Nibaza ko nubu ugiye gusoma muri iyo dictionnaire bita Larousse woshobora gusangayo. Niririsobanura saba. Saba bace batubwira ngo c'est le repos hebdomadaire que les juifs observent du vendredi soir au samedi soir. Namwe ni kiruhuko kigaruka buri yinga abayuda bahora baruhuka guhera kuwa gatandatu vendredi mugoroba kugera samedi ni mugoroba. Reka tugombe tubivuge mu Kirundi guhera kuwa gatanu ku mugoroba kugeza kuwa gatandatu ku mugoroba. Mugurumba nzo wamvuze ya mvugo ya isanzwe tusanzwe tumenyereye. Yego. Maze gusomaho ndumva ni none nyine nkomeza saba usoma muri Bibiliya. Iyo saba nsoma muri Bibiliya abansobanuriye ariyo. Ndavuga nti rero kumbe abantu bigisha iby'isabato barafise ukuri. Ano muri dictionnaire nukuvuga nabisomye mu ahantu hatari hake kandi uburacha
uhuza ibyo usoma yego n'ibyo wumva kuri radiyo. n'ivyo numva kuri radio. Yego. Ni ukuvuga ivyo navyo nje kurondera vyose naba ndabikuye kuri radio. Yego. Rero ndabandanije bandagira ikindi gitabo bita indirimbo y'abaprotestanti. Yego. Nayo irahari abantu benshi barayikoresha. Yego. Nanje nayisomye ndatangara. Uretse ko satani acurika ubwenge bw'abantu. Ubundi bwo n'ibintu bitahuritse cyane. Indirimbo y'amajana 306 mu gitabo c'ikirundi cyo guhimbaza Imana c'abaprotestanti bakoresha kirimo indirimbo amajana 354. Uvuze nimero ya kangahe? Nimero ya magana 306. Narayisomye nanje ndatangara. Barakujya turirimba ijya 90 na gatandatu. Yego. Na gatanu ahubwo. Uyu munsi w'akanyamuneza, ni umunsi wo kuruhuka, umunsi w'umwami Imana. Ni muze tuyiririmbire ngo yera yera, we Mana nkuru y'ubutatu. Bo niko baci bandika. Nikiyo ndirimbo ivuga. Igice ca kabiri rero nico gitangaje. Nsubira inyuma gato. Ijambo ry'umutwe ryanditse ngo iziririmbwa rimwe rimwe ku Imana. Umunsi w'Imana kandi ngo ni kwa Mungu. Yego. Biratawe. Yego. Naho uravyumva iziririmbwa rimwe rimwe ryari? Kwa Mungu. None nimba ari indirimbo zirimbwa kwa Mungu tukaba turiko turirimba ngo uyu munsi w'akanyamuneza ni umunsi wo kuruhukako, ni umunsi wo kuruhukako. Nimuze tuyirimbire ngo yera yera we Mana nkuru y'ubutatu. Igice ca kabiri rero nico gitangaje. Yego. Gica kivuga ngo kuri uyu munsi wa kangahe wa Mungu. Akanyamuneza nyine. Kuri uyu munsi wa Mungu. Kuri uyu munsi wa Mungu Imana rurema yaremye umucyo. Turi kuwa kangahe wa Mungu. Imana niho yaremye umucyo. Yego. Kuri uyu munsi Yesu Kristo yawuzutse yavuye mu mvi ikuzimu. Kuwa kangahe kwa Mungu. Kuri uyu munsi mpwemu yera yaje ku ntumwa. Ibimenyetso bingahe? Bitatu. Ibimenyetso bitatu byerekana uwo munsi wariwo. Uwo munsi wa Mungu turiko turahimbaza Imana. Baje kuvuga iki Imana yaremye yakoze mwirema. Yaremye umucyo. Yesu Kristo arazuka. Yego. Kandi kuwo munsi mpwemu yera ku ntumwa. Yego. Aha turi kwa Mungu. Yego. None umuntu asomye muri Bibiliya. Dusomye mu itanguriro tubona ko Imana yaremye umucyo kuwa kangahe kuwa mbere. Ani mu itanguriro rimwe nibaza nko ku murongo ugira kangahe gatatu. Yego. Sivyo? Kuri uwo munsi wa Mungu nyene niho Yesu yazutse ava mu mvi kuzimu. Dusomye Luka 24 umurongo wa mbere hari kuwa mbere. Yesu niho yava mu mva ikuzimu. Kwa kangahe kuwa mbere. Mugabo turi kwa Mungu kwa Mungu. Mumbirizi ibintu bitangari. Wa munsi w'akanyamuneza. Wo kuruhuka. Urumva iyo contradiction? Yego. Canke igihushane. Kuri uyu munsi kandi niho mpwemu yaraje asa n'intumwa. Vyakozwe n'intumwa igice ca kangahe ca mbere. Ca kabiri. None bakaba. Urumva se wa munsi wa Mungu wisu wa mbere? Umunsi wa mbere niko bari kuririmba. Aho rero jewe bigeze aho ndavuga nti kabisa ndumva bitoroshe. Umunsi w'indwi nawe umenye hanyuma ubatizo wowe nawe bivuye kera. Bigeze ahantu rero ho gufata ingingo. Gufata ingingo. Hari somo rero ryanshituye rikankuraho ndi nkumva n'ubwenge buramvuye mu maraso. Yego. Ni somo rimwe ribonekana muri Mariko igice c'indwi umurongo w'indwi asomana ngira ngo n'umunani cyangwa here kwa gatandatu. Kugira ngo abantu bumve igice c'indwi. Yego. None ndasoma mu Kinyarwanda ariko batahurika. Mere kwa gatandatu. Ngomba here kwa gatandatu ntajo. Arabasubiza ati yese hano ibyanyu neza mwandyarya mwe. Nkuko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure. Murongo w'indwi basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu.
8 itegeko ry'Imana murerekera gukomeza imigenzo y'abantu. Imana ihabwe icyubahiro. Rero iri somo ryatahuritse cyane. Ati bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha mu Kirundi niko vyanditse. Mwe mwabisomye mu Kinyarwanda mugaje ndabivuga mu Kirundi. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Ku murongo 8 baca bashirako ati itegeko ry'Imana murekera ngaho kugira ngo mwumire ku migenzo mwabwirijwe n'abasogokurutse. Yego. Ndiyumvira rero ndamaze kuba ntahura ukuri. Ndavuga nti none se kumaze gutahura ukuri ngume nsengera ubusa nyene. Aho rero bari barigishije n'ibindi vyigwa urazi ivyigwa vyigwa mu Badventiste kari vyishi ivy'abapfuye baja ivyo ivy'isi nshasha ivyo ntitwobijamo kuko ivyo ni vyigwa birebire ariko ikijanye nibaza ko ahanini bwajuko ndahita ndafata icyemezo